nk'abandi barundi bose naragize amahirwe yo kuja gutora umurongozi nize yuko azoshira igihugu mu iterambere ya bose. Ndi umurundi nanje naratoye. Vyagenze neza, naratoye uko nari ndavyifuza. Umurundi wese arafise uburenganzira bwo kugira iciyumviro ciwe ca politike. Mugabo hari iciyumviro kinini kiruta ibindi bintu vyose umurundi wese yari censé kuba afise mu mutwe, kwibuka ko ari umurundi, ukibuka ko uri umurundi nanje ndi umurundi. Donc je nawe ikintu ca mbere dupfana kiruta ibindi bintu vyose nuko je nawe twese turi abarundi. Ndabizi ko mu bihe turimo kenshi bikunda gushika tugakatira mu bindi bintu bidutandukanya gusumba, mugano vuga nti harageze ko abarundi tugwiza ibitwegeranya kuruta kugwiza ibidutandukanya. Dukomeze gufatana mu nda nkuko vyamye. Niko vyamye kanatsinda niko twanatoye tumeze atamishamirano, umwe wese agatora ikiri ku mutima. Nibaze neza yuko n'inyuma y'uyu munsi umwe wonyene bizoduha inguvu zo gusubira gukorera igihugu cacu n'inguvu zihagije kugira ngo tugiteze imbere. Urukundo, gukundana bisaba ishaka, ubwira, inguvu, ubutwari bwinshi gusumba kugwana canke intambara. Igihe cy'amatora cagiye kirarangwa mu Burundi n'intureka, kandi henshi hagiye harajamwo ugwaruka cyane. Mu gihe cyose muzoba mugire mwiyangaje mu bintu, muzobanza gushiramo ubwenge, murabe ico bizobungura n'ico bizokungura igihugu cacu.